Hi, my friend. How are you guys doing? Welcome again to this video. No musi gukora video mpagaze. Mpaze igituma bize kwashaka kuvuga ibintu by'abantu. Abantu nyene bameze gutya, abantu nyene you see. Nango mvuze ngo byano bameze gutya. Ndiko mvuga ibiki? Yeah. Can you guess what we're about to talk? Urashaka kwimvira ibintu tugira tuvuge mvuze ngo byano bameze gutya. Babakobwa bameze gutya mugabo. Wowe yumvira ko twatugira tuvuga ibiki? Ugerageje kwiyumvira. Uyumvira ko twaba tugira tuvuga ibiki? Haya. Welcome to my YouTube channel. Welcome my people. Welcome kandi kuri Darna TV. Welcome kandi kuri televiziyo YouTube channel yanje. Nawe we kwiki ko ari televiziyo kwanza mavyondi. Karibu cyane ko rigiye mbere ngaha. Please make sure you subscribe. Make sure you uraftonza kuri subscribe. Hama uyisangize n'abandi link kugira ngo bashobore kugira sabone kugira ngo bashobore kuzaronka ibiganiro byo kuri Darna TV byoroshe. Uno musi ugomba tuvugane ku kintu cy'abakobwa bameze nk'abahungu. Why? Iyo mvuze abakobwa bameze nk'abahungu simvuze abakobwa bambara nk'uko nambaye no munsi, mvuze supplesses. Yeah. Simvuze abakobwa bavuga yeah. Simvuze abakobwa bameze mvuze babakobwa energy yabo itandukanye n'iyabandi bakobwa. Umukobwa ameze nk'umuhungu. Nabutse ngene ndagisha mu kirundi mugahita masculine energy. Umukobwa atanga masculine energy n'umukobwa ameze gute? Ngira ndabivuge ukabona uri muri abo bakobwa. Ucutahura igituma relation zawe defa zanka hama wongera utahure ingene buba mu relation yawe. Umukobwa afise irishugwe riko rirango. Nanka banyene ngaha bofata. Birasa no gucika. Okay. Aha ni sawa. Gikitizo chogera YouTube channel yawe. You do what you want, the way you want, and mubishima mugaca mubivuga, mutabishima mugaca mumbwira zo ndagira ibiganiro nicaye nifashe neza nk'uko nukuri ntavyo noshobora. That's not me, and I will be me on my YouTube channel. I will be me. I will keep that vibe. Shaka gutanga. Recapitulons. Garuka aho twari turi. Umukobwa ameze nk'abahungu, umukobwa afise masculine energy. Ikintu cambere kizomukwereka umukobwa adatinya kuvuga ico yiyumvira. Numukobwa adatinya kuvuga ico yiyumvira, numukobwa iciyumviro ciwe akivuga uko nyene acumva, haba ari mu bantu b'abagabo, haba ari mu bantu b'abagore, haba ari mu muryango. Numukobwa iyo ari convaincu n'iciyumviro ciwe ko gifise ikintu kiza guhindura, numukobwa yari convaincu ko iciyumviro ciwe haba ari muri relation, haba ari hehe, ahantu hose abari aragishikiriza iciyumviro ciwe uko nyene, akakibwira abantu uko nyene atabwoba yumva yari afise confidence. Sindabwiye ngo numukobwa wishira soni. Sindabwiye ngo numukobwa yerura. Sindabwiye ngo numukobwa mukuvuga vuga ngo ico nagire video mpagaze muracishura. Ariko ni wa mukobwa aba yumva I have something to bring. Ndafise ikintu ngira nzane. Niyo natanga ikiciyumviro canje aha hantu kiraza kugira ico kimaze. Kandi uwo mukobwa rero mu gukora ivyo nukubera ko aba ari umukobwa number 2 aba atari muri nitubeshanye. Turafise iciyumviro n'igicapo dufise c'abakobwa ingene bameze. Abakobwa bambara amakanzu, abakobwa bambara amajipo, abakobwa bagira makeup, abakobwa ntibavuga mu bantu, abakobwa baragira ibi, abakobwa baragira ibi, abakobwa baragira ibi. Umukobwa rero ameze nk'abahungu, umukobwa afise masculine energy ni wa mukobwa adafitinga muri ayo manorme y'abakobwa. Undavye ntuco ubibona. Bakubwiye mu manorme y'abakobwa undavye ntuco ubibona. Nabisubiyemo ntibihagaze ku nyambaro, ntibihagaze ku kungene avuga, bihagaze kuri ivyo byose ndiko ndakubwira. Icambere nayikubwiye ni wa mukobwa adatinya gushikira ico ciyumviro ciwe peu importe ahantu habari. Ni wa mukobwa kandi aba adafitinga mu manorme twita y'abakobwa. Ica gatatu ni wa mukobwa aba ari leader, goal oriented. Ico mu kirundi nakibuze. Ni wa mukobwa aba atwara, ashobora gushinga amategeko ahantu abari akayakurikiza, abantu bakamukurikira. Ni wa mukobwa aba afise ikintu agomba gushikako, atakintu na kimwe gishobora kumuhagarika atagishitseko. Ni wa mukobwa aba ahagaze ahantu wenyene wumva ufise amahoro, wenyene wumva umengo wo mukurikira
kubera iki urazi yuko iyo akujanye ni heza muri we arafise ubwo bubasha n'ubushobozi bwo gushobora kuvuga ati iyo akujanye ni heza. Ni wa mukobwa umubonye arakwespira confiance urumva umengo ujya muntu je numva umengo no mwizera, ujya muntu numva umengo twomenyana, ujya muntu numva umengo twabagenzi iryo gira ico bimariye mu buzima. Ikindi kikwereka umukobwa afise masculine energy ariho nuvuga ko umukobwa yifata nk'abahungu nukuri masculine energy umuntu akizi ndabasabye akishije muri commentaire kubera kuvuga ngo umukobwa yifata nk'abahungu bice bifata iyindi sense mugabe ikirundi cacu kirakenye. Abantu mutankurikirana kuri IG iyi video nayigize 100% in English kuri IG iwanje and I am really convinced yuko itahuritse gusumba mu kirundi. Rero make sure you go and subscribe on my Instagram and you will watch this video on 100% English aho bisiguye neza. So ico gihe umaze kwisanga uri umukobwa ameze gutyo ni gute none uba mu maholation kuko abahungu ku ntebe y'imbere ngaha tuvugane abahungu je namwe shaka tuyage mwene abo bakobwa biragoye yuko baba mu maholation n'ingoga kubera iki kintu ca mbere ayo mahole ivyo vyiyumviro nuko kuntu bameze nivyo abahungu mu bisanzwe bari bakwiye kumera. Umuhungu niwe mutwe w'umuryango, umuhungu niwe agira ibi kandi umuhungu baba bashaka soumission 100% soumission. Ariko mwene abo bakobwa baba bumva umengo namba je nkundana n'uyu mutipe akambwira ati dada tugira tugura inzu je ndaza gutanga iciyumviro canje ko nabwiye ko badatinya kuvuga ico biyumvira bazi ko arico gihindura. Ndaza kumubwira ati ubu nitwogura inzu kubera turakenya. Urumva ni wahura n'umuhungu ashaka gutwara impene bizokugora ko mukundana. Abahungu ni babantu barumva yuko bari menace iyo babonye umuntu afise ubu leader kubasumba ashoboye gutwara kubasumba. Abahungu muce muza mu commentaire mu mparirize ndiko mvugira bamwe abahungu bamwe simvugire mu rusange ntimunyice. Abahungu ni babantu bashaka wa mukobwa akamareka kari ngaho nyene katavuga mvuze baba simvuze yuko abakobwa bifata abakobwa bafise masculine energy batumviriza abantu simvuze yuko barumviriza mugabo ntibajanira ngo babumva umenga iciyumviro cabo baraza kukivuga. Simvuze yuko abakobwa bafise masculine energy batubaha barubaha mugabo imbere yuko bubaha baraza gutahura igituma bubashe baricisha bugufi kandi baraganzwa mugabo iyo bahuye n'umuntu abatahura agatahura yuko ari uko kuntu bameze. Mbega rero ufise ivyo vyose uri umukobwa ufise canke wifata nk'abahungu woba muri relation zimeze gute? Mbega birakunda yuko uba muri relation ego cane birakunda kuba muri relation kandi birakunda yuko ubaye muri relation wumva yuko ukunzwe umva yuko wakiriye ariko si relation izari zose ubamo si umuhungu uwo ari we wese mukundana waca ukundana n'umuhungu ameze gute ugendana n'umuhungu ameze gute. Ubwa mbere na mbere ugendana n'umuhungu atahura yuko ari kumeze ugendana n'umuhungu atahura yuko nuko waremwe ni kuri kuko si ibintu twigirisha no niko tumeze niko waremwe ni kuri hama mukajana mu nzira muri kumwe akagutahura uyovye akakugarukana. Ubwa kabiri nukumenya na wewe kutarenga uburimbi bw'iwawe ukavuga ati nguma ndumukobwa muri relation. Umuhungu arafise ijambo rya nyuma umuhungu araridinga muri relation ugatahura yuko uko biri kose hari igihe atari ukeneye kuba umulida n'umuhungu ategeza kuba ari umulida ugatahura yuko uko biri kose cimviro cawe kirakonta mugabo decisive igaruka ku muhungu ugatahura yuko uko biri kose uru rugendo ntururimwe wenyene uri kumwe n'uwundi muntu kuko icakane kuko nabivuze yuko abakobwa mwene abo bari independent apana ngo financièrement gusa babumva umengo I do what I want when I want it kuko niba abantu barapambana n'ubuzima baragwana n'ubuzima iyo bashaka ikintu baraja kukirondera ntibaba barinde yuko abantu babazanira ikintu ntibaba barinde yuko abantu bakorera ibintu niba abantu barafise iyo independence barafise uko kwikukira muri bo barafise uko kwikukira mu byo bakora barafise uko kwikukira mu byo bavuga barafise uko kwikukira kwiwabo. Rero iyo babonye umuntu aza kumenasa uko kwikukira kwiwabo bibatuma bumva umengo bibovyemera. Rero come here in front abakobwa muzi yuko mufata nk'abahungu ahubwo muzi yuko mufise masculine energy mwibonye muri ivyo bice vyose navuze. Ubwa mbere na mbere muhagarike just stop kubona umengo uri muri relation tegeza kumira nk'umugabo. Stop kugerageza gupinzana n'uwo muhungu muri kumwe muri relation. Stop kugerageza kugwana n'uwo muhungu muri kumwe muri relation. Muhebere umureka guma ari umuhungu nawe ugumane parti yawe nk'umukobwa. Ica kabiri tahura yuko namba ushaka gushika kure nta muntu numwe azopfa ari wenyene nukuri nta buzoronka utegeza gutahurwa. Nahoranze ngo ndumuse kandi bisinzo bikata nahoranze ngo ndumusere muri video abantu barandavye ari benshi cenda bihe. Bye. A few moments later.
So ushobora kuba uravye gushika ngaha kuri video ukabona yuko ibintu vyose navuze vyerekana yuko uri umukobwa ariko wifata nk'abahungu. I mean umukobwa afite masculine energy urabifise. Kandi uramaze kwibona kubera ko amarelation yose ujamwo ntaramba. Uyavamwo hakiri kare kubera iki sindakubesha mwe nabo bakobwa mutarimenya ngo mwitahure abahungu barabiruka banakimbia kuko ntashobora umuhungu urashobora kuba n'umuhungu nkawe ariko birashoboka kuko naho wowe ufise iyo masculine energy muri wewe bwa bukobwa urabufise muri wewe uracara umukobwa uko biri kose kandi urakeneye kuba muri relation nta muntu numwe yigumana umuntu wese kandi urakunda ntitubeshanye umutima wawe urakunda kandi ushobora kubona umutima ukavuga ati rya tipe ni yabya ukumva urashaka ko mukundana mugabo ya comportement yiwawe kwa kuntu kwa umeze nk'abahungu asanga birakubujije kuguma muri izo relation rero mukurangiza reka ndaguhe solution zoroshe cyane kuko biroroshe nugusohoka gato wiyumvire gato bumukobwa imbere y'uwo muhungu muri kumwe iciyumviro cawe ugitange muga ntucinize ici wiwe ureke nawe agutware ntube murida muri relation akutanga iciyumviro cawe ego kandi iyo agutwara basha ntitubeshanye Imana yarahaye ubukuru n'ububasha abagabo kandi nitugira tubibakuremo uwaye tuza kubibakuramo nawe wa muhungu bishitse ugahura n'umukobwa afite masculine energy ura no mukobwa yifata nk'umuhungu gerageza kumutahura gerageza kumuha ikibanza ciwe kuko kenshi mwana wa bakobwa babona ko muri relation batakiriwe babona ko muri relation badatahuwe babona ko muri relation bitari ko biragenda neza baca babivamo kandi niyo bivamo ngo barabihevye bahebana nk'abatipe vraiment mwe nabo bakobwa aragukorera ibisanka mpaka uriruka wewe nyene uwo mukobwa arakwinyora ukamengo ntubaho mu buzima kandi muri ya couple ugasanga niwa munakuvugisha ntagari mu buzima bw'iwawe ugasanga nawe bitumye muhebana rero umaze kumutahura ukabona ico arico wa mukobwa we defwa uri mu rukundo n'umuntu mukundana emera kuba vulnerable emera gucisha bugufi emera kandi utahure yuko birakenewe yuko rimwe na rimwe na wewe ubwi wawe ubabara ukamwereka uwo muntu kubabaye kubera ko ngene bigira abangangara ukamengo nyene ikibazo naco camutwaye ngo ni bomeze neza kumva ariko arapfira indana ariko arahwera emera kuba vulnerable imbere y'uwo muhungu mwa muri ko murakundana sendinga amabandarozi mubwira ati jewe nukuri hariho ibintu mba numva umengo novyikorera hari ibintu mba numva umengo noshaka kuko ndakunda kutwitangira ko example jari umuntu yigeze kumbwira ngo ndushaka kugumana kubera ngo ntaca mbona amariye mu buzima ibibazo ndavyikemurira sinigera ndamusaba support financier sinigera urumva ngo sindamuha ngo ubasha bwo kuba umuhungu rero sinawuri ivyo arivyo mugabo nyuma nagiye gutahura yuko I have a masculine energy I am used to gutora solution jewe nyene ndumuridere muri jewe ndatanga icimviro ciwanje ndabikora kandi nkabona yuko bikunze so my people you might know someone who is like me a struggling kuba mu relationship kubera ingena ameze ushobora kubuzi umugenzi wawe ashobora kuba afise izo characteristics zose navuze ushobora kubuza umugenzi wawe ashobora kuba yifata nk'abahungu ugasanga buko biramwicira ubuzima ugasanga buko biramubuza kubaho make sure uramusangije ino video kugira ngo ashobore gutahura ingene ari maze amenye ingene ashobora kuba mu ma relation mbega nawe we nikumeze mbega iyi video yagufashije mbega iyi video wabonye ifise ico igiye guhindura mu buzima bw'iwawe if that's so make sure you subscribe uyisangiza abandi hamushije muri commentaire ati nukuri vyabaye hama tuzosubira iyindi video ikurikira Imana ibahezagiye till then bye bye ciao